Kerezo ya cenda ruheshi umwaka wa 2021 n'umwanya w'amakuru twabateguriye ngaha kuri BTV ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Kubaka ibarabara rihuza igisagara ca Bujumbura hamwe n'intara ya Gitega, tutibagiye gusanura canke kubaka ubushasha ibitaro vyitiriwe umwami Karede biri mu Kamenge ni bimwe mu vy'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yavuganye na mugenzi wa serukira igihugu nako na mugenzi we uwo mu gihugu ca Arabia Saudite. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Abatari bake barashima ingingo y'umushikiranganje w'indero yo guhagarika gukorera hamwe ibibazo kuko ngo basanze harimwo utunenge twinshi, navyo twabiteguye tubafitiye n'ibijanye n'inkino. Nabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ano makuru mukaba mugiye kuyashikirizwa na jewe Desire Sindihebura. Kaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'imigenderanire, aho kuri uno wa gatatu umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yakiriye mugenzi we w'igihugu ca Arabia Saudite. Mu byo baganiriye, Albert Shingiro avuga yuko harimwo kubaka ibarabara ryihuta, ico bita autoroute mu rurimi rw'igifaransa, rizohuza igisagara ca Bujumbura hamwe n'umugwa mukuru wa politike w'Igitega. Ikindi naco bumvikanye nuko bagiye gusubiramwo ibitaro rwa Karede canke bakavyubaka ubushasha, na cane cane yuko bisanzwe vyitirirwa umwami w'igihugu ca Arabia Saudite. Kurikira Albert Shingiro n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Twaramutse twakira umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu, mbwa cane cane ajejwe Afrika w'igihugu ca Arabia Saudite. Yaramutse tugendera mu bisanzwe igihugu ca Arabia Saudite ufitaniye imigenderanire myiza cyane kuva hafi 1980 gushika kuri uno munsi. Abakuru b'ibihugu bacu baravugana, abaministre baravugana burindwi, buri amezi abiri, buri amezi atatu. Ni igihugu dufitaniye imigenderanire myiza cyane gose. Turafise n'ubuserukizi Riyad mu ico gihugu, ubuserukizi bw'i Burundi n'umambassadeur mushasha duherutse kumurungika kugira afashe kugira ngo imigenderanire yacu igume imera neza. Twavuganye ibintu byinshi na cyane cyane bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu byacu. Nambwiye yuko ubu dushira imbere abagwizatunga bova mu ico gihugu bakazana imitahe yabo ahi Burundi. Nabwiye yuko mu Burundi dusa nk'igihugu mu bijanye n'abagwizatunga bava hanze, dusa n'igihugu no kwita isugi. Igihugu no kwita isugi, atabanyamahanga menshi baza imitahe yabo nkuko tubibona mu bihugu vyo mu karere. Namubwiye ko ari umwanya mwiza wo gushaka kuzana imitahe y'abanyagihugu biwabo, bashobore kuza kuyizana ngaha kugira ngo haboneke n'ubuzi bwinshi. Ubuzi murazi yuko ugwaruka ngaha atakazi rufise. Hari n'indi migambi myinshi twavuganye. Namubwiye naho duteye mu vyerekeye umugambi wo gukora ibarabara rimwe bita highway, ibarabara autoroute rimwe rinyaruka cyane rizoshobora guhuza ibisagara vyacu Bujumbura na Gitega, kuko ubu iyo tugiye Gitega muri capital politique tugira hafi amasaha abiri. Mugabo twogira iryo barabara rinyaruka rimwe bita mu Congereza highway, mu Gifaransa autoroute, byoza birafata iminota 40 gusa. Mu ico gihe akazi karagenda neza. Twavuganye kandi n'ivyerekeye ivuriro bitiriye Roi Karede muzi riri ngahi Bujumbura, risa nirishaje. Nambwiye ko atari vyiza cyane kwisura y'igihugu cabo kubona ivuriro gitirirwa umwami wabo rishaje uko rimeze ubu. Naho yavuze ati tworaba ingene tworisubiramwo canke tukubaka irindi rishasha irishobora no kuza risumba rijya. Nanje mu misiri imbere yabimbwiye mugenzanje yuko bashobora kuntumira nkagenda kubatemberera. Nkuko mubizi muri uyu mwuga w'imigenderanire n'andi makungu, iyo umuntu agutembereye nawe uraheza ukamutembera ukamusubiza mu ndumane. Ninagenda rero tuzoshobora gushira ku mukono
cyo kwita mu gifaransa makoro amwe nuko yo mu camake ivyo twavuganye tuyaze neza ikiganiro giheze neza nkaba rero naje niteguriye mu misiri imbere yuko umwaka uhera kuja muri ico gihugu bwa dushobore gutsimbataza imigendanire yacu hagati yacu n'ico gihugu. Uwo akaba ari umushikiranganje w'imigendanire y'u Burundi n'andi makungu Ambassadeur Albert Shingiro. Mu bijanye n'amagara y'abantu kuronsa amakuru atomoye abamenyesha amakuru kubijanye n'indwara ya COVID-19 nico cyatumye ishirahamwe PMC ritunganya uruganda Population Media Center mu Congereza ariyo PMC ikaba yizera yuko inyuma y'ugo ruganda abenegihugu b'abarundi bazoronka amakuru atomoye kuri iyo ndwara. Reymo Prosper niyo nkuru yaduteguriye iyi nkuru. Ishirahamwe Population Media Center PMC mu mfunyafunyo ryatunganije uruganda kubamenyesha makuru kuri no wa gatatu mu kigo Seprodirique mu gisagara ca Bujumbura. Intumbero ngo nukuronsa umumenyesha makuru amakuru atomoye ku ngwara ya coronavirus kugira ngo ubutumwa atanga ku banyagihugu butomoke. Ivyo bikavugwa na Cubahiro Pacifique ajeje kumenyesha makuru muri PMC. Umuntu yo kwibutsa yuko umenyesha makuru aha bari hose afise no bugati isanamu zibiri n'umwene gihugu mugabo aragaruka akaba umwene gihugu afise amakuru gusumba abandi ndetse akaba afise n'igikorwa cya misi yose cyo gufasha mu gutanga ayo makuru mu bene gihugu. Ivyo tuvuze amakuru no kuvuga n'inkuru iba itohojwe kandi igashikirizwa mu ntumbero yo gufasha ikibano mu ntumbero yo gufasha igihugu. Mwishira hamwe Population Media Center inyuma y'ugo ruganda ngo biteze ko abanyagihugu bazoronka amakuru atomoye kandi akwiye kubijanye n'ingwara ya coronavirus. Twitega yuko amenyesha makuru ubwa mbere na mbere baronka umuco ku bibazo bitandukanye bafise mu kazi kabo kamisi yose ho gushikiriza inkuru itomoye inkuru itohojwe abene gihugu. Rero kuba umenyesha makuru afise amakuru akwiye nko mu bihe nk'ibi cyane cyane byikiza birafasha gutuma mu kibano hagwanywa ibihuha amakuru atariyo kuko twa dufise amenyesha makuru bafise amakuru ahagije bashikiriza bene gihugu. Tubibutse ko mu Burundi abantu batatu ba mbere bagwaye ingwara ya coronavirus babonetse kwigenekerezo ya 31 ntwarante umwaka wa 2020. Igihugu cy'u Burundi gica cugara imbibe zaco kuwa 6/0 umwaka wa 2021. Reymo Prosper niyo nkuru urakenuye kuri iyo nkuru wadutohoreje tukivuga ibijanye n'amagara y'abantu kandi hano mu gisagara ca Bujumbura ivyo kwambara uduvuka munwa abanyagihugu basa n'abahororokewe muri ino misi. Ivyo bivugwa na muganga Cleophile Akindavyi arongoye ubuvuzi hano mu gisagara ca Bujumbura, ariko naho biruko avuga yuko atayindi nzira na imwe ihari yo guhimiriza abanyagihugu kugira basubire kukambara atari kubibabwira. Kurikira Cleophile Akindavyi arongoye ubuvuzi ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura nivyo ico turiko turakora no kubandanya tuhimiriza abene gihugu kugira bashobore kumva akamaro ko kwambara akapfukamunwa n'izuba. Ego kandi cyane dufatikanije nabo mu ntwaro. Rero novuga nti namwe abamenyesha makuru nkamwe mufise ijwi rishika kure muradufashe kubandanya duhimiriza kubandanya dusigurira abene gihugu akamaro karimo mu kwambara ako gapfukamunwa. Ego ukuri twebwe ico dukora ni guhimiriza mu kibano, guhimiriza mu makartier dufatikanije n'abari mu ntwaro. Uwo yari muganga Cleophas Akindavyi arongoye ubuvuzi hano mu gisagara ca Bujumbura. Mu bijanye n'indero abatari bake bakurikirana hafi bijanye n'indero barashima ingingo y'umushikiranganje Dr François Habyarimana yo guhagarika ivyo gukorera ibibazo hamwe ico bita evaluation commune mu rurimi rw'igifaransa vyari bimaze ibice bibiri by'uno mwaka bikogwa. Abo banyagihugu bakaba bemeza yuko hamwe vyokunda
bari bakwiye kuja baraja inama n'ingingo imbere yuko bafata ingingo nk'iyo. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Binama Darcy Novel yimenyereza hano kuri BTV. Nkuko bibonekera mu itangazo ryatewe ku mukono n'umushikiranganje w'indero Dr François Habyarimana ku bindwi ruheshi uno mwaka amenyesha ko hagaritse ibibazo bisa vyahora bikorwa mu mashuri yisumbuye ari byo evaluation commune ou en réseau muri mu gifaransa inyuma yaho umugwi wari washizweho n'ubwo bushikiranganje utangiye icegeranyo kutunenge twagiye turibonekeza mu ikorwa k'ivyo bibazo rusangi mu buyobozi bw'indero mu makomine. Iyo ngingo ikaba ishimwa na Kasien gashira hamwe icegera c'uburongo yishira hamwe bafashe bige kuko avuga ko abari bafashe iyo ngingo batari bayitondeye. Ingingo y'ubushikiranganje twayakiriye neza kubera tware tumaze no kubivuga ko ikintu igihe ibibazo mu gice giheze vyakogwa nkuko mu bivuze mu migwi ugasanga amashuri yegeranye akora ikibazo kimwe. Twarumvise yuko hagiyemwo ibintu biteye impungenge harajamwo ivyo busoma bw'ibibazo cane ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Twari twavuze rero yuko twebwe ku murunani bafashe bige yuko iyo ngingo kumbe uba barayibangiye kuko hanyuma bakayitegura neza. Ni ukuvuga rero yuko iyo ngingo y'umushikiranganje twayakiriye neza cane tukaba tumushimiye mbere yuko bibazo nk'ivyo boza barabikosora nkuko babigize. Nukuvuga mu majambo make yitwayakiriye neza. Umwe mu bavyeyi twayaze nawe nyene arashima iyo ngingo y'umushikiranganje kuko ngo kuva ivyo bibazo bitangura imyidogo yabaye myinshi haba mu bavyeyi eka mbere no mu bigisha babona ko batswe uburenganzira bwo kuba hafi y'abana bigisha. Nk'umuvyeyi aserukira abandi n'ingingo nziza cyane, ingingo ije gusubiza ibintu ku rutonde, ingingo ije gusubiza ibintu mu buryo kuko igikorwa cyo gukora ibibazo arazo nta tegeko na rimwe ryagishiraho mu Burundi. Rero ibi byo gukora ibibazo arazo vyatuma bishira kure na kure umwana no mwigisha. Nagomba ndakumenyeshe ko mu mashuri amwe abigisha batari bafise n'uburenganzira bwo gukosora kopi umwana yakosorerwa handi naho babahereza ama examen kugira arabe umwana ati nyabona nkosora ngaha mwihenze umwigisha nta burenganzira yarafise. Ico bose basaba nuko iyo ngingo nk'iyo ifashwe hobanza kugishwa inama n'ingingo kubo vyega bose. Bagize neza kubihagarika mugabo boheva bakazovyitondera hanyuma bigasubira bikagaruka mugabo bikagaruka bisiguwe neza kandi ababikora n'ababikoresha babizi neza. Iyo ngingo y'umushikiranganje ikaba isohotse hasigaye iminsi mike kugira ibibazo vy'igice ca gatatu bitangure. Binama Darcy tugushimira nawe kuri iyo nkuru waduteguriye. Mu bijanye n'inkino ishirahamwe Star Time ngo rigiye kwerekana ihiganwa rya Copa America rihuza ibihugu byo muri Amerika y'Amajepfo. Ivyo bikaba bibaye inyuma yaho kandi Star Time imenyeresheje yuko bazokwerekana ihiganwa rihuza ibihugu vya Buraya ero rizotangura kwa 11 ruheshi no kuvuga ku munsi wa gatanu kandi Star Time kamenyesha yuko yamaze no kugabanura ibiciro. Jessica Karene Ingabire. Ishiramo Star Times mu kubandanya ifasha abanywanyi baryo kuraba kombonesha kure zabo canke kuri telefone ngendanwa zabo amahiganwa atandukanye mu mupira w'amaguru riramenyesha abasanzwe ari abanywanyi baryo ko ihiganwa rishasha hambavu ya Euro 2020 rigiye kwerekanwa nkuko vyemezwa na Jean-Marie Nibaruta ajejwe ubudandaji muri Star Times. Ikombe cha America, Coupe d'Amerique du Sud, cha bita Copa America, nayo izobiri kuraca kuri Star Times, nayo izotangura ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13, aho ndetse nayo izohera mu kwezi kw'indwi igenekerezo rya 11. Uwo ajejwe ubudandaji akongera akamenyesha ko igabanywa ry'ibiciro promotion muri Gifaransa riko riraba ku madekodo hatandukanye kandi yibutsa abanywanyi baryo ko amayinite ashobora kuyaronka mu buryo bwinshi. Umberero yo kubandanya tunezereza abakunzi bacu ndetse n'ivyo vyose tugiye kuba twerekana Star Times yacishiraho promotion ku madekodere yayo aho dekodere isanzwe ikoresha urutaro yavuye ku 65 ija ku 50 ndetse tukaguhana urutaro tukaguhana ndetse n'amayinite yo 34 azoba arimo izo nkino zose
antenne decoder ikoresha antenne isanzwe cyane cyane ko ari hagati mu gisagara ca Bujumbura n'imicungarara ya naho yavuye ku 50 ica ku 45 aho tuguhana bouquet classique ndetse tukaguhana na antenne. Byose rero abanywanyi bacu barazi ko hari uburyo bugiye butandukanye bwo kuriha amenite yacu. Ushobora kwishikira ku biro ahari ibiro bya Star Times canke hagati mu gihugu ahantu hose mubona dupankarite twanditse ko distributeur agréé canke mugakoresha Payway, mugakoresha EcoCash, mugakoresha Pesa Flash n'ubundi buryo bwo kuriha bugiye butandukanye buri hagati mu gihugu. Ariko kandi abanywanyi barazi ko bashobora kuriha amanite y'umunsi umwe bakariha ndetse amanite y'indwi n'amanite y'ukwezi. Twakibutsa ko abakunzi b'ururimi rw'Igiswahili umurongo mushasha TV3 uzokwerekana aya mahiganwa yose muri urwo rurimi rw'Igiswahili. Jessica Karene Ingabire urakenuye mu gihe inkino z'igice c'8 gishiri cyanyuma mu nkino zitiriwe Nkuru Nziza Cup zaraye zirangiye kuri uyu wa kabiri. Imigwi ngo ifise amahirwe yo kuzobandanya muri ico gikombe igashika kure ni ifise abakinyi bahorana mwihiganwa riheze. Ni nkuru tubaza Raymond Prosper niyo nkuru. Mu nkino zibanze arizo ale z'igice ca kane gishiri ca nyuma arico quart finale mu gikombe c'umupira w'amaguru Nkuru Nziza Cup, imigwi 6-8 yaranganije. Umugwi wa Olympic Star w'Imuyinga ukibuga cawo wahanganirije na Message y'Ingozi igisindo kimwe ku kindi. Mu gisagara ca Bujumbura kuri stade Intwari umugwi wa Vitaro unganya n'umugwi wa Flambeau du Centre ibitsindo 3-3. Ibuganda hariya mu ntara ya Cibitoke ku kibuga Urunani Rukinzo yahatsindiwe na Aigle Noir igisindo kimwe ku busa. Ku kibuga Ingoma mu ntara ya Gitega Musongati ukaba wahanganirije na Kayanza United. Icabonetse nuko atanguvu nyinshi zabonetse muri izo nkino, insiguro zitangwa n'abamenyesha makuru bakwirikiranira hafi umupira w'amaguru. Nk'ico twabonye muri izo nkino nuko ari nkino zatanguye ari umunsi wa mbere wazo, ubona ko ari nkino yaba ku ruhande rw'abakinyi ku ruhande rw'abamenyereza atabiharuro byinshi birimo, ubona ko benshi bakina bene izi nkino elimination direct bizera ko hava burira indege bava batwara igikombe bagaserukira igihugu. Muri iki gikombe rero Nkuru Nziza Cup siko bimeze, nuko uzotsinda zohabwa agashimwe mugabo bigahereraho. Byaragaragara rero ko atashaka rirenze nk'iyo twahora tubona na cyane cyane bakurikiranye inkino za nyuma za Primus League igikombe cy'umukuru w'igihugu, barabona ko imigwi ni yayindi mugabo akariro sikirenga bwa yuko imigwi yose yasa nk'inganya bivanye nuko abakinyi benshi imigwi myinshi yagiye atakaza abakinyi bivanye nuko turi mu mwigura nigurishwa, bisigura yuko ka kanovera ka football yacu ka kanovera ka Primus League kaca kagabanuka bivanye nuko abakinyi baba batamenyeranye. Imigwi ihabwa amahirwe kurusha iyindi ni yihe, ni kubera iki? Ntaravye nk'umugwi nka Message Ngozi ukuntu wigenjeje baracari kumwe n'umumenyereza wabo, ibiharuro bakoresheje kugira ngo bashobore gutwara igikombe bitaboneka ko ari bo bogitwaye. Uyu mugwi umuntu arashobora kuha amahirwe menshi. Hariho Flambeau du Centre. Flambeau du Centre no mugwi watwaye igikombe c'ubumwe, no mugwi wabaye wa kabiri muri championnat Primus League, no mugwi wakinye finale igikombe c'umukuru w'igihugu. Je kubganje umugwi muri kano kayanda ashobora kuha amahirwe mbere yo gutwara n'igikombe. Ariko nitwoshira kure umugwi nka Vitaro, umugwi kiri kurirondera mugabo kandi tutibagira ko na Rukinzo ari umugwi nawo werekanye ico ushoboye. Undi mugwi nshobora guha amahirwe ni Aigle Noir. Aigle Noir n'umugwi wiyubatse neza. Ugwa Message Ngozi uraca fise baba effectif yaba bakinyene baboneka mu higanwa riheze, ariko n'umugwi wa Message Ngozi ubona yuko wanganyije nuno mugwi wa Olympic Star. Kumbura aracari kare kuvuga umugwi ushobora gutahukana igikombe ca Nkuru Nziza, ariko twovuga yuko umugwi wa hariya umugwi wa Aigle Noir nawo nyene washobora gusinda umugwi wa Rukinzo igisindo kimwe busa, bisigura yuko umugwi wa Aigle Noir umaze kwerekana uratanguye kwerekana isura ishusho rimeze neza, kandi rashobora gutwara ni kino gikombe ca nyene cyubahiro umunsi Petero Nkuru Nziza. Tubibutse ko inkino zo gusubiriza arizo retour z'igice ca kane gishiri ca nyuma ariyo quart finale zizoba kuri no wa gatanu igenekerezo rya 11 ruheshi uyu mwaka turimwo ni hirya yejo. Raymond Prosper niyo nkuru urakenuye kuri iyo nkuru ijanye n'ivy'inkino. Ndakumenyesha yuko muri
mu ntumbero yo guha akanovera izo nkino zitiriwe Nkurunziza Cup umugwi nserukiragihugu mu gihe vyari bitegekanijwe yuko uzoja gukina urukino rwa gicuti muri Algeria urwo rukino ntirukibaye ariko izo nkino zo gusubirira zobaye ku munsi wa gatanu zikazoba ku munsi w'Imana n'amakuru adushikiriye ubunyene nino ngaho duce turangiriza ano makuru twateguye kubashikiriza kuri uno wa gatatu reka ndabashimire cyane mwebwe mwafasha kanya ko kuyumviriza abandi nshimiye ni bagenzanje bamfashije kuyegeranya nabo ndabakengurikiye cyane niki ciza yari ku buhinga bw'ivyuma yakoze kugira amajwi muyumve Claude nawe ndi w'Imana niwe yari hariya mu buhinga bw'ivyuma kugira mushobore kubona aya mashusho Desire sindihebura nije nayabashikirije yarahagarikiwe na Remo Prosper niyo nkuru twese tuti ijoro ryiza mwese murakoze